indo rirongoye na Pasteur Dieudonné muramwibuka yaje kutwigisha ngaha. Rero nawe uyu munsi niwe yatumiwe yo kuja kugira ngo abigishe, kandi turizera neza yuko Imana iza kubana nabo baza kugira ibihe vyiza. Amen. Ego hamirindi tangazo nuko kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu imisi yose mu gatondo kuva isaha 12 hama hariyo prière matinale ngaha mu gitondo. Yego prière matinale iherekejwe n'ijambo, kandi turizera neza yuko Imana iganiriza imitima na cyane cyane y'ababa baje mu masengesho. Ku munsi wa kabiri hari igikorwa c'abamama n'abigeme gitangura imisi yose isaha 11:15 gushika isaha 1:30 y'ijoro. Iki cerekeye abamama n'abigeme, ni programme spéciale ku bwanyu. Namenye ko ndivire kuri iki kintu kubera iki ata mundu ata programme y'abagabo n'abasore. Hari ibintu bitangaje ku isi kandi bikomeye tutazi impamvu bihari. Ugerageje kubiraba nivyo ku isi baririmba ibintu bibiri. Soit baririmba Imana, soit akaba bakaririmba igitsina gore. Murungira mwumva ari umuririmbyi w'umugabo yadutse aririmbye umugabo. Sinamenye impamvu. Ngo murumva ko abagore n'abigeme ko muri special mu buryo butangaje. Kuko nta wundi muntu baririmba. Havuye Imana baririmba umukobwa, kandi ko aririmba umukobwa, indirimbo baririmba abakobwa, baririmba urukundo bagorianta ku bakobwa n'abagore nizo nyinshi. Abagabo bifuko tugira inama tubazi cyari cyo impamvu ivyo bintu bimeze uko. Ariko nibaza ko kubera peut-être muri special. Amen. Nibaza ko ari ivyo. Cyangwa banga kuziririmbira abagabo ko bibaza ko abagabo baguma bakomanta abana b'icyo maswingi ya ku mamimbo ni. Amen. Ego hama ku munsi wa kane turafise louange na adoration 17h30 gushika 19h30. Ego hama irindi tangazo nashaka kuvuga, itangazo rijanye n'abantu bakeneye kubatizwa. Tuzobatiza ku munsi wa Noel itariki 24. Turiko turandika gushika ukwezi kw'icumi kurangiye. Ukwezi kw'icumi na rimwe tuzoba dutanguye inyigisho. Rero nimba ari umuntu akeneye kwiyandikisha yiyandikisha ubu. Hariyo n'abamaze imisi bariko baranyandikira, duhejeje ndakeneye ko tubonana kugira ngo tubandike, kugira ngo tuze dutangure ivyigwa umuntu wese azi ikintu agiye gukora ico ari cyo, kuko ari babaja kubatizwa batazi n'ico bagiye gukora. Ego hama irindi tangazo rikenewe kandi mumaze imisi muko murumva, itangazo rijanye n'ivyo kwikingira ikiza ca coronavirus. Ubu hasohotse andi mategeko abaraba ama réseaux sociaux, murabona yuko hariyo n'ibintu n'amande bayadugije. Ntibayaduza kubera ngo abarundi bayarihe, bayaduza kugira ngo bumve yuko biri très important yuko abantu bikingira. Dimwe umuntu atinye yuko hava atanga amande basi yikingira. Rero muhamagariwe kwikingira cyane. Igihe twagenda menga nigiye twaduga mu bintu byo gutegura retraite y'abaririmbyi, hari umuntu yatobereye yuko ruguru corona ari nyinshi cyane, naho nyene basigaye babura aho babika abantu. Rero duhamagariye kuyirinda uko bimeze kose. Amen. Ego aya niyo matangazo mfise uyu munsi yerekeye iyi ndwi tugiye gutangura, kandi turizera neza yuko ari indwi y'umugisha ku buzima bwawe no ku buzima bw'iwanje. Amen. Ego nkunde rero tufata umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Twiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana muhabwa nanje. Jamari mfasha unzanire Bibiliya. Uno munsi numva nkeneye kwigisha, kandi ndizera neza ko ari ikintu utahura uyu munsi gishasha. Ndizera neza ko ari ikintu havu utahura gishasha, kuko ijambo ry'Imana iyo rije riba rituzaniye ikintu gishasha. Amen. Nagomba ndababwira ikintu kimwe. Ijambo ry'Imana iyo rije nk'uyu munsi ku munsi wa Mungu,
canke igihe cyose waje mu ngoro y'Imana ukitega yuko ari ijambo ry'Imana bava bakubarira. Iri jambo ry'Imana iyo rije riba rije kugira ngo ribe konsome. Umuntu wese ari ngaha ari konsome, atoremwo mu ijambo ry'Imana ikintu cyose gihwanye n'ingene ameze, gihwanye n'ingene akeneye, gihwanye n'ingene akeneye ko Imana imugirira. Nico gituma ijambo ry'Imana ritubwira ngo iyo Imana irungise ijambo ryayo ntigigera risubira inyuma, mbaka riheraheze rirangize igikorwa cyose ryateguye kugira ngo rikore. Rero nimba ijambo ry'Imana ryaje uyu munsi, nuko ryaje kugira ngo rihure n'umuntu wese ari ngaha muri kino kibanza. Amen. Turakiriye abantu bose aribo bwa mbere baje kwifatanya natwe gusenga canke baje gusengera hano, aribo bwa mbere uje urashobora gutera ikiganza tukakwakira. Umuntu aribo bwa mbere yashimye kwifatanya natwe uyu munsi, urashobora gutera ikiganza hejuru kugira ngo tubone yuko ego Imana iguhezagire cyane, Imana ibahezagire. Murashobora kuguma mutaritse ibiganza, tariki ibiganza bimwe biri hejuru kugira ngo tubone abantu batugendeye. Ego Imana ibahezagire cyane kandi mwagize neza kuba muri hano muri kino kibanza. Simwe mwizanye, ni Imana yabazanye. Amen. Rero turanezerewe kubana namwe kandi turizera neza ko namwe uyu munsi wabera umunsi w'umugisha. Amen, amen. Tudatevye reka tukinjire mu ijambo ry'Imana. Teme mava nigisha ko nayibuze. Nta teme mfise kugira ngo umuntu wese ivyo yakira bimbere teme yiwiwe. Kuko mu bisanzwe niko vyama bimeze. Ivyo twigisha naho ndababwira naho umuntu yahagara akababwira teme, hari ikintu wowe utahana ukavuga ati jewe iki kintu nacakiriye. Amen. Amen. Data turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Mpwemu yera turagushimiye kubwa kino gitondo cyiza. Twaje kuguhimbaza no kugutazira. Turangije twumva ijambo tugombako. Ugurura amatwi yacu kugira ngo yumve icyo ukenera, cyane cyane amatwi y'impwemu. Reka amaso y'imitima yacu yiwheze, duhishyurirwe ijambo ryawe ku rundi rugezo. Uyu munsi uvugane natwe ikintu gishasha kandi dushoboze gutahura ikintu gishasha biciye mu ijambo ryawe. Imitima yose iri hano nuko ari wowe wayitumiye, kandi ko wayitumiye nuko wifuje yuko yakira ikintu gishasha. Rero turakwingize ngo ubuntu bwawe, ubwenge bwawe bubane n'abana bawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Numva shaka guhera ku majambo, shaka kurira ko gatoyi na majambo mazi imisi ndiko ndavugana n'abavuga butumwa bishengero, kuko uri kuravuga kenshi usanga hari ibindi bintu Imana ikuganiriza ukumva umengo utahuye ikintu gishasha. Amen. Numva shaka guhera kubabwira ku kintu kijanye n'iki gitabo. Amen. Iki gitabo umuntu wese aje gusenga ngaha, la majorité muragifise, murakigendana, muragisoma, hariyo n'abatagisoma kandi bagifise. Kandi murabizi neza yuko abantu bose bakijijwe bakakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo, bahamagariwe ko bafise iki gitabo. Amen. Amen. Uvyirengagiza ntavyirengagiza kubera ngo atabizi, abicako kubera abizi. Mugabo arabizi neza yuko ikintu kiranga umuntu akijijwe cyama kiri hafi yiwe igihe cyose ni iki gitabo. Amen. Igitabo twita Bibiliya, igitabo twita ijambo ry'Imana. Iki gitabo rero kigabuwemo kabiri. Hari ibyo twita isezerano rya kera, nibyo twita isezerano rishasha. Cyangwa nkoreshe terme numva yava imfasha kukwigisha kugira ngo utahure neza. Ibyo twita Ancien Testament, nibyo twita Nouveau Testament. Shaka kuvuga kuri iri jambo testament. Testament kenshi murabizi neza yuko ni volonté y'umuvyeyi. Umuvyeyi araraba abana biwe ingene bameze,
agaca yandika muri testama yiwe. Nimba afise abahungu indwi, akandika guhera ku muhungu wa mbere gushika ku muhungu w'indwi, ingene ubutunzi bwiwe ivyo atunze bakwiye kuvyitwaramo. Ivyo murabizi. Muri testama imfura irashobora guhinduka umuhererezi, umuhererezi agahinduka imfura. Ivyo murabizi. Muri testama nyeneyo abwira umuntu azoyisomera abana biwe yuko ibintu biri muri iyi testama yiwanje bahamagariwe kubikurikiza uko navyanditsemo. Uwumva yuko adashobora kubikurikiza uvyo vyanditswemo arashobora kuba atari umwana wanje. Amen. Turiko turajana? Turiko turajana? Okay. So wawe iyo atanze ivyo akeneye yuko muzogaburana nk'abana biwe, yari afise amazu 10 agafata inzu 5 akaziha umuntu umwe, wanka wemera nta nakimuhindura, kuko birimo les volontés z'umuvyeyi yasize. Uko abigomba niko mubikurikiza. Niki gitabo rero ni testama. Ni testama kuko nk'abana b'Imana duhamagariwe gukurikiza kuva ku ndome ya mbere gushika ku ya nyuma ivyanditswe muri iki gitabo. Uri president de la République, kuba uri president sivyo bituma utubahiriza testama y'Imana. Icyo ushaka uburi icyo ari cyo cyose imbere y'Imana uri umwana. Amen. Shaka kuvuga neza yuko nta kintu na kimwe wo kwitwaza kugira ngo habeho uviole amajambo so wawe yagusigiye. Nta kintu na kimwe wo kwitwaza kugira ngo urenge ku majambo yanditswe muri kino gitabo. Nta mwanya numwe wogwa raison igupermeta kwirengagiza ivyanditse muri kino gitabo. Ivyanditswe muri iki gitabo biduhamagariye kuvyubaha muri chaque circonstance yose twisanga, bivanye n'imyaka ufise, bivanye n'ubumenyi ufise. Amen. Amen. Ndatangara kuri iki kintu. Ndatangara rero ku muntu adatunze testama ya se wiwe, ingene yiteze yuko azohava aba umuheritier atazi ikintu na kimwe kimwanditseko. Nimba utarimbura kuri testama, wibaza yuko so wawe yakugabiye iki. Mpwemu yera reka ndamufate nyibutsa mumpe uyu muntu umunoteri niwe aza akababwira ati ibi biri notifié so wanyu yabigombye uko. Na mpwemu yera niko atuganiriza iminsi yose. Arakubwira neza yuko ari ibintu Imana ikugombako. Arakubwira neza yuko ari ibintu Imana yagusezeraniye. Arakubwira neza yuko hari ibintu Imana yifuza yuko mukorana nawe. Amen. Amen. Rero nahawe wo kwinjira uzingurira igitabo utahure neza umugabane wiwawe muri kino gitabo cy'ubugingo. Ni igitabo cy'ubugingo kubera iki? Nico gituma umuntu abaho. Utarimbura canke utacugurura ngo ugerageze kumenya ibintu vyanditswemo, biragoye ingene ubaho. Amen. 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 Umuntu adasoma ijambo ry'Imana, umuntu adasoma ijambo ry'Imana, umuntu adasoma ijambo ry'Imana, sinibaza neza yuko azi ahantu ari karaje. Umuntu atarimbura ijambo ry'Imana, sinibaza neza yuko azi ahantu ari karaje. Umuntu nawe azi iyo ari karaje ni umuntu azi ibintu vyanditswe muri kino gitabo, umurongo umwerekeye
n'icyo Imana yamuvuzeko. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ukwizera ni ukumenya rwose. Nshaka kugarukira ngaho. Ukwizera ni ukumenya rwose. Ariko ndafise ubwoba yuko aka kajambo rwose hari abana b'Imana benshi batagafise. Impamvu mwe muyera yemeye ko bagashira ko yuko ari ukumenya rwose ni ukugira ngo umenye neza yuko iyo utaramenya rwose bishoboka neza yuko ushobora gutakara. Bibiliya Imana ntiduhamagarira kumenya ijambo ryayo, iduhamagarira kumenya ijambo ryayo rwose. Adamu na Eva bavuye mu itongo kubera ivyo Imana yababariye, ntibabishize ku mutima rwose. Amen. Amen. Iyo umaze kumenya Imana neza, iyo umaze kumenya Imana neza, nagomba ndakubwira ni nka kurya ubuzi umuntu umuzi. Nk'ubu Madame Zirifa arabizi neza yuko ari Clarisse. Ntibashobora guhamagara Nadine Clarisse yitabe, ntibishoboka kuko Clarisse nawe nyine arabizi neza ko ari Clarisse. Niko n'Imana iduhamagariye kuyimenya. Imana iduhamagariye kuyimenya neza. Nagomba ndakubwira ikintu kimwe. Importance canke agaciro k'Imana ufise mugendana ni importance uha presence y'Imana mu buzima bwawe. Kuko nta kindi kintu kwisi, nta wundi muntu kwisi afise icyubahiro nk'Imana. Iyo uri mu mwanya wa presence hamwe n'Imana, comportement ufise na attitude ufise bigaragaza neza ubumenyi ufise ku Mana. Alo? Imana ishimwe. Ingene wifata, ingene witwara, umwanya Imana ifise, uburyo muganira, uburyo urimbura ijambo ryayo, ivyo biri mu bintu bigaragaza neza yuko Imana uyizi neza canke uyizi gusa. Iri jambo rero kuba uyizi n'abantu badasenga batari ngaha barabizi. Wewe ukeneye kubimenya gose. Amen. Amen. Nimba presence y'Imana cyangwa kuba muri presence y'Imana bidasumba agaciro ikindi kintu cyose mu buzima bw'iwawe, nturatahura Imana neza. Alo? Amen. Nagomba ndababwira, Imana iduhamagarira kuyimenya neza. Kuko umaze kumenya Imana neza, uramenya Imana wizera iyo ariyo. Hariyo umuntu yizera Imana ya mugenzi we. Imana yakoreye ibintu kanaka, irya Mana niyo kwizerwa. Wera amaze kubigukorera. Kubera iki atarabigukorera? Kubera wewe. Nta Mana uramenya neza mu buzima bw'iwawe. Ngo kanaka hari indi dimension yamaze kumenya mu buzima bw'iyo. Amen. Amen. Mu Itanguriro igice cya mbere umurongo wa 26 n'umurongo wa 27. Mwandike turaza gusoma, sha gusoma ahantu hose mugabo ndakeneye kugenda ndiko ndavuga ahantu uko ndahavuga. Nagomba ndababwira ikintu kimwe gihambaye gikomeye. Nimba mubona twese twarakijijwe, twakijijwe ku bwa objectif zibiri gusa. Objectif Imana yaturemye ku bwa objectif zibiri gusa. Imana yakuremye ubwa mbere kugira ngo use nayo, hama ni wamara gusa nayo iguhe responsabilité. Yaravuze mu ijambo iravuga ngo tureme umuntu ase natwe, hama ni amara gusa natwe aganze, tumureke ibi bintu twamuremeye aba ari wabikontrola. Rabi kikindi, Adamu na Eva umwanya bamaze mu itongo bawumaze kubera basa n'Imana. Bariko baraganza kubera basa n'Imana. Bamaze gutakaza gusa n'Imana,
kuganza baciye babivamo. Nagomba ndakubwira ikintu kimwe, peu importe ikibanza urimwo mu bijyanye n'ubuzima, Imana irakeneye ko musa nayo aho uzokwisanga hose. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana ikintu cya mbere ikeneye, irakeneye yuko jewe nsa nayo. Icyo ni cya mbere nkeneye ko gikomeye, apana ivyimpa. Irakeneye yuko mu buzima bw'iwanje, fasha amazi mu buzima bw'iwanje, ingene mbayeho, ingene mvuga, abo duhura nabo bambonye babona ishusho y'Imana. Icyo nicyo cya mbere. Bwira mugenzi wawe, Imana irakeneye ko musa imbere yuko guha ivyo uganza. Kandi gusa n'Imana ni mu bikugize, mu mvugo, mu ngiro, mu myitwaro, uburyo ubayeho. Imana irakeneye ko musa. Umviriza, muri detaye z'ubuzima bwawe, Imana irakeneye ko musa. Imana nagomba ndabwire, Imana yari ifise twese uko turi ngaha ku isi, Imana ashobora kurungika gukora ikintu twese igaduhindura abera badafise ikibazo na kimwe imbere yayo. Ariko kubera iki ifata umuntu umwe kugira ngo nawe nyene abandi bamubone bamenye Imana? Imana irakeneye yuko uba ishusho yayo aho yo idashoboye gushika. Apana kubera ngo itabishoboye, kuko niwo mugambi ifise. Amen, amen. Imana yari ishoboye kurema abantu buzuye isi itarinze guca kuri Adamu na Eva babiri ngo abari bo buzura isi. Yari ifise ubundi buryo yobikora, isi gaca yuzura gito. None ibiti yarenye bibiri kugira ngo bivyarane, ntiyabiremeye rimwe icyarimwe bica biruzura. Ariko kubera iki ntabwo ubona ko umuntu ari très important cyane, kandi Imana imufise ko benefice ikomeye cyane gusumba ikindi kintu cyose. Nagomba ndakubwira, mu vyo ubayemwo vyose, ikintu cya mbere gukeneye ko Imana igukeneye ko kwanza intere yayo y'impamvu yakuremye n'impamvu yaguhaye agakiza. Aho twisanga hose, abo dukorana na bose, abo tugendana bose, ntiduhamagariwe gusa nabo, ntiduhamagariwe gusa nabo. Wewe urafise ingene Imana igukurikirana, ikuraba, irafise ingene igukeneye gusumba abandi bantu bose. Nagomba ndababwira ikintu kimwe, Imana umuntu yakijijwe, ndabivuze neza, yakijijwe vy'ukuri, uyo muntu arakomeye mu nyonga z'Imana. Kuko niwe Imana ibona neza yuko ishobora gushikira abandi bose imuciyeko. Aho uri hose uri inyungu z'ubwami, aho uri hose uri inyungu z'ubwami. Nibaza ko ariyo ufata, ko ariyo teme. Nibaza ko ariyo teme wofata. Uri inyungu y'ubwami bw'Imana. Ndaza kubereka ingene nimba mubona urabona naho papa teya, urabona ko muheruka kwibaruka, urabona ko naho tuvyara Imana ikaduha abana bene data. Muraza kubona ikintu gitangaje gikomeye, yuko ivyo mubona vyose biri ngaha ni intere y'ubwami bw'Imana. Poste ufise ku kazi, ya uri umuyobozi mukuru, uyirimwo kubwa intere y'ubwami bw'Imana. Uri umuyobozi akijijwe, urafise opportunité yo gukora kubukoresha kugira ngo bamenye Imana. Nagomba ndakubwira, aho uri hose, abo mugendana bose, nagomba ndakubwira ngo umuntu wese ari ngaha muri kino kibanza, abo bagendana Imana irabazi, abo muganira Imana irabazi. Ni wowe wo kwibaza kubera iki jewe ndi placé muri aba bantu. Mpore murabe yuko ata amen. Ahantu uri, abo twese ntidusangiye abagenzi, turafise abo dusangiye, mugabo twese turafise abandi bantu dutandukaniyeko. Ibaze kubera iki wewe ufise abo ushobora ku influence, nanje mfise abo ushobora ku influence. Amen, amen.
ikibanza cyose urimo uri inyungu y'ubwami bw'Imana. Yesu baramutumiye Lazaro akigwaye, baramutumira kugira ngo aze amukize vuba na vuba bice bihera. Imana rero iravuga ati ninagenda Lazaro akigwaye, hariyo Marita, hariyo Mariya, hariyo na Lazaro, ni batatu, nta wundi muntu ahari. Je nanje ndakeneye inyungu z'ubwami, ninakora icyo kintu kiza ko influence abantu batatu, rero singenda. Ilifo ko ngenda hariyo n'abandi bantu bahari kugira ngo icyo nkora kigirira inyungu ubwami bw'Imana gusumba uko nari kugenda ari batatu. Nagomba ndakubwire kuzura umuntu afuye birafise impact gusumba gukiza ubutarapfa. Murazi impamvu Imana yamidukorera ibitangaza bisa nuko vyazuye ibintu byari vyapfuye, kugira ngo bigire impact mu buzima bwacu, dutahure neza yuko iyo yashaka yari kubikora bikiri bizima, ariko impamvu bikoze vyapfuye ni kugira itwereke neza yuko tukwiye gutahura Imana yuko ishobora gukora ibirengeye cyane ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira. Urazi impamvu nawe barengo muhamagariye kumenya Imana neza, nuko iyo umaze kuyimenya neza nta kintu nakimwe kigutera ubwoba. Nimba umaze Bibiri ivuga ngo kwizera no kumenya neza, nimba mu kwizera kwiwawe waramaze kumenya gose, icyo wizereye kizokunda. Kuko kizokunda kubera ubizi neza yuko kizokunda. Utarabimenya gose ko kizokunda ntigishobora gukunda. Uhamagare kubimenya neza utagisubira inyuma yuko kitazokunda. Kubimenya neza ko kizokunda niho bikunda ko gikunda. Amen. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Abigalatiya igice cya 4 umurongo wa mbere, dushire ko n'uwa kabiri. Handitswe ngo, ijambo y'umutwe riravuga ngo ikitugira abana b'Imana. Umurongo wa mbere handitswe ngo ariko ndavuga. Nshaka kuvyaguruka twubaha ijambo ry'Imana. Umurongo wa mbere handitswe ngo ariko ndavuga yuko samuragwa iyo akiri umwana ataco atandukanako n'umushumba, naho ari we nyene ibintu vyose. Umurongo wa kabiri ariko aganzwa n'abamuzigama n'ababwirizwa kugeza mu gihe cyashinzwe na se. Amen. Murashobora kwicara ahandi tuhasoma mwicaye. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice 8. Ndakeneye ko mu mpera mikro umuntu aza kunsomera mu Kirundi ahantu, ko ndakeneye ko tujyana ariko arahansomera. Umuntu azi gusoma neza Ikirundi afashe. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 8 umurongo wa 31 n'umurongo wa 32. Handitswe ngo nuko Yesu abwira abayuda bari bamwemeye ati
nimwaguma mu ijambo ryanje murabigishwa banje vy'ukuri kandi muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya. Amen. Hama umuntu nkeneye ko aza konsomera agume ku gitabo cy'Abanyefeso igice 6 guhera ku murongo wa mbere. Amen. Reka tubandanye kugira ngo dushike aho twifuza gushika. Reka mpere ahantu mejeje gusoma. Hari mu majambo maze imisi ndiko ndarimbura ko atangaje kuko ijambo ry'Imana ari gukora ko cyane cyane iyo umuntu agiyumviriyeko. Ahantu hatubwira ngo Yesu aya majambo yabwiye abayuda bari bamaze kumwizera, bari bamaze kwakira amajambo yabo, amajambo yababariye barayemera bayashira muri bo. Arahabwira ngo muzoba bigishwa banje nimwafata amajambo ndabariye mukayagumya muri mwebwe. Hama umurongo ugira kabiri ucuvuga ngo muzomenya ukuri. Hama ukuri kuzoca kubaha ukwidegembya. Ahantu hariyo parti zibiri zitandukanye. Hariyo kwanza ubwa mbere kwakira amajambo y'Imana, ukizera Imana, ukayemera Imana. Umva wamaze gushinga acte yuko wamaze kuyizera no kuyemera. Hagacaze uyundi murongo uvuga ngo uzomenya ukuri. Hama niwa parvena kumenya ukuri navyo bizoca biguha wewe kwidegembya. Ntiyavuga ngo uzohishurirwa ukuri. Havuga ngo ukuri uhamagariwe kukumenya. Amen. Ngira nababwira ikintu ari kibazo mu bwami bw'Imana. Mu bwami bw'Imana hari ikibazo cyuko abana b'Imana ata connaissance y'ijambo ry'Imana bazi. Iki Imana ibigisha n'iki Imana babarira benshi ntacyo batahura. Hari umuntu aza gusenga arabizi neza yuko ni ku munsi wa Mungu dutegerezwa gusenga. Nagomba ndababwira ikintu kimwe. Jewe nsenga avec perfection iyo ndi jenyene gusumba ubu turi kumwe ngaha kwa Mungu. Kuko aha uyu munsi twaje ngaha twaje kwiga, twaje gutahura, twaje kwakira ubumenyi. Uravyumva? Twaje kwiga ikindi kintu gishasha Imana itugombako. Ariko kugira ngo mbe concentré 100% mu masengesho niyo ndi jewe jenyene. Amen. Rero umuntu adafise umwanya wiwe wenyene hamwe n'Imana hari ikibazo. Kuko ibivise uko turavuga tubivuga kugira ngo ugende ubishire muri pratique uri wenyene. Kuko Imana iragukeneye uri wenyene. Imana gushaka uri wewe itadufatiye mu kivunga twese uko turi ngaho. Uzubirabe. Hari umuntu usanga iyo ari wenyene atankomezi zo gusenga afise. Umwanya muto yabavuyemo. Ariko ari ngaha kuwa Mungu. Aratamba, agasenga, akiyugurura, akagira iki. Mwibaza ko ari kubera iki? No kubera hariyo saturation. Hariho uburemere bw'abantu bafise ukwizera bavangatiranye ngaha baciye bafatana kwa kwizera kwiwawe barakumira. Ukwiwowe kuri febre ntikuboneka kuko hari abantu benshi bariko barasenga ukihura n'umuriro wabo ucura kujanirana nawe. Ariko uri ku giti ciwawe uri wenyene ugasanga gufukama bigufata umwanya mutoyi. Amajambo ufise ni matoyi. Mwibaza yuko amajambo azoza ari menshi ryari? Ni umunsi uzokwiga ku developa uwo mwanya wowe personnel hamwe n'Imana. Nagomba ndababwira ikintu kimwe. Imana ntiyagukijije kubera utari très important. Nimba ufise agakiza kubera uri très important. Amen. Amen. Ni gute umuntu ashobora kuba yarakiriye Imana, ashobora kufisa amajambo y'Imana ariko akaba ari umuntu atidegembye? Yesu yaciye abwira abantu, hama muzomenya ukuri. Ukuri murakumenya. Ukuri barakurondera. Bakurondera gute? Bakurondera bivanye n'ubumenyi umuntu afise.
hari ibibazo umuntu yisangamo ugasanga avyisanzemo kubera manke y'ubumenyi. Hari ibintu Imana idakora nawe ushobora gusanga utanguye gusenga haraheze n'imyaka 2 imyaka 3 Imana ntirabikora kubera iki? Hariyo connaissance utarakira mu buzima bw'iwawe. Mwumvise ko no kwizera ari ukumenya. Mwumvise ko meme no kwizera vyugariye mu kumenya. Kuko iyo umuntu yamaze kumenya ntasubira inyuma. Ivyo wizereye urabizi neza ko Imana izobigukorera. Mugabo utarabimenya gose yuko Imana izobigukorera, ntavyo usobora kubona Imana kugukorera. Kuko uhamagariwe kudécouvrir. La majorité y'ibintu tubayemo mu buzima byinshi dutunzwe n'ivyo tumaze kumenya. Ahantu hose twisanze uyu munsi twisanze nuko twamaze kumenya ikintu kanaka. Abantu rero nabanebwe mu kurondera nkuko arabanebwe mu gusoma ijambo ry'Imana. Hari umuntu azinduka ariko arondera avuga ati ndafise objectif nifuza gushikako. Mugo ndiko ndazinduka ndakene ndabe yuko ntohura n'umuntu kanaka yompa information kanaka hama kiya kintu je nifuza gushikako nce ndakimenya. Mugo utavuye hasi uyo muntu ntawe mushobora guhura, ntushobora kwakira ubwo bumenyi. Bene data nagomba ndababwire Imana ntikorana n'abanebwe. Imana niko domaine zose nagomba ndakubwire nimba uri hano uri umwana w'Imana uri hano waje mu bwami mugabo hanze y'ubwami urafise ibintu ukora mu buzima bw'iwawe. Ivyo birakeneye ubumenyi. Hari umuntu ahura na muntu akavuga ati jewe vraiment kugira ubone nagomba ndababwire abantu bose mubona bahambaye barafise nabo nyene barafise abandi bantu nabo nyene babashikanyaho hantu. Umuntu wese arafise ingazi yamudugije. Umuntu wese arafise ingazi yamudugije. Urashobora kuri umudandaza ugitangura winjiye mu bandi bantu bamaze imyaka n'imyaka bariko badandaza mugo experience uguma baraba uguma ubona ingene basunze bariko barakora uguma wakira ubumenyi gushikaho wisanga hirya yejo ni wowe usigaye wigisha abandi badandaza bashasha. Ikintu cyose muhamagariye kukimenya neza. Duhamagariye kukimenya neza. Hari umwana w'Imana asa n'umugurano kandi ari umwana w'Imana kubera iki? Ataramenya neza iki Imana by'ukuri imugombako. Hari n'umuntu yisanga ariko aragwa mu vyaha iminsi yose kubera iki? Hari ikintu ataradécouvrir, ataramenya neza. Kuko niwe amara kukimenya neza bijya bindi wari usanze ukora ucubivamo. Hari umwana w'umukobwa maze igihe kirekire ndiko ndakurikirana ngasi nkeneye kumuvuga ku izina kuko muca mumenye. Ari no ngahari karanyumva mugo ntabizi nuko ndanamukurikirana hari no mugwaruka. Nabanje ndamukurikirana navuganya na mama wiwe arambwe na mama wiwe sinkeneye kumuvuga nawe nyene. Arambarira evolution ngene umwana ameze ivyo ningera ashaka kugenda ngaha yumva. Mugo ubu ndiko ndamuraba. Ubu ndiko ndamuraba hanageze. Ntakimeze nkuko yari asanzwe ameze. Ubu n'umuntu ivy'Imana birimo kuririmba arimo bavuze ijambo ry'Imana arahari ajakirana ubugwaneza uko vyari bimeze mu ntango siko bimeze ubu. Mwandi majambo hari ikintu yamaze gutahura. Umuntu arashobora kuba umwesclave ubuzima bwiwe bwose kubera ikintu ataramenya. Arashobora gusenga amasengesho iminsi yose ugasanga aya masengesho ntiyarakenewe. Ntibikenewe amasengesho, bikeneye yuko umenya ikintu. Urashobora gusenga ukamara imyaka n'imyaka uri kurasenga ngo wasanga utari no muri mood yo gusenga wicara n'umuntu kumva umuntu nakubwiye information ukumva iyo information iguhuje na kanaka guhuje na kanaka ibaye shene wisanza hano wifuje gushika kubera ari ikintu wamaze wamenye. Shengero Imana irakeneye ko muhamagarirwa kuyimenya. Imana irakeneye ko kuko nimwe amara guhamagarirwa kuyimenya muzoyikorera n'imitima yanyu yose. Ndabanda bere iki kintu abantu benshi muri mwebwe murabi muzi yuko kutanga ikigira 10
mwe muzi ngo ni cyagezwe, ntabwo ari cyagezwe. Kigira 10 si cyagezwe. Abantu batatu muri Bibiliya batangiye gutanga ikigira 10, nta vyagezwe. Hatanguye Abeli, hakurikira Nowa, hakurikira Aburahamu. Nta hantu Imana yabariye ngo muntangire. Nibo kubera guparvena kuba baramaze kumenya Imana neza, baravuze bati ndavye Imana yangiriye uko, nibi bintu yampaye irifuye ko nanje nagomba kugira nta kintu na kimwe woha Imana ngo kugira ngo cyuzuze manke ifise Imana, nta na kimwe woyiha. Irakeneye yuko ibona neza yuko hari ikintu umaze gutahura mu buzima bwawe. Abeli Imana siyo yamubariye ngo ayitangire, siyo yamubariye, niwe yararavye ingene afise intama zimaze kwibaruka, aravuga ati ibi ndiko ndabiraba, hari ikiganza cy'Imana gerekeje ibi bintu. Rero ko bigerekeje ibi bintu, reka ngende nereke Imana neza yuko natahuye yuko ari yo yabimpaye. Iyo umuntu aje gutanga ikigira 10 ntaherekezwa n'icyagezwe. Kigira 10 ni acte yo kwizera. Kubera ko ndabare ko ari acte yo kwizera, ni acte ikora umuntu yizera kugira ngo yugurure nawe nyine ivyo yizereye. Si cyagezwe. Nimba utanga ikigira 10 kubera ubizi neza ko hari ikintu Imana iguherekeje ko yavigukorera kibi, hariyo dimension umuntu ataratahura neza Imana. Nowa amaze kuva mu bwato aravuga ati ni je nasigaye n'umuryango wanje, abandi bose umwuzure wabahejeje. Aravuga ati no, il faut qu'on nereke Imana yuko ndi reconnaissant, kuko nanje sinzi byari hari ukundi kuntu byari kugenda nanje ngagenda mu bandi, cyangwa asanga nundi muryango utowe atari wiwanje, ngo ngira nereke Imana neza yuko siyo imbariye ngo ndayitegurira igicaniro, ni jewe ndayitegurira igicaniro kugira ngo ndayereke yuko ndekonesa yuko ari Imana. Aburahamu nuko nyene. Hari umuntu aturungikiye ka video ejo muri groupe y'abakinyi, karanyigishije kandi namwisha ka video ko umupasiteri nkunda cyane, numva garafise ishusho canke karafise ikintu kagomba kanyigi gahwana n'ibi bintu Imana yambwiye ko tuvugana uyu munsi. Ni umupasiteri ariko arigisha ku kintu kijanye no gukunda, aime. Amen. Yari aime, yariko yigisha ku bijanye n'ingene umugabo akunda umugore n'umugore akunda umugabo. Ariko je ngira ndagakure ndakazane ku mwana w'Imana hamwe n'Imana. Akarorero yatanze akarorero kavuga ngo hari umuntu ashobora guhagarara akavuga ngo ndakunda inkoko poulet, ndakunda poulet bimwe bigoye gutahura. Kandi uwo muntu ashobora kuvuga ndakunda Imana n'umutima wanje wose, ndakunda Imana. Iyo verbe ni verbe imwe iguma yose ni aimer. Mugabo inkoko ntuyikunda kubera ngo uyikunda. Si urukundo rukomeye ngo ukunda inkoko. Uyikunda kubera uhava uyirya. Inkoko yomenya yuko uhava uyirya. Murumva neza ko atari urukundo. Urukundo rwo kuyica ukayaka ubugingo. Urumva yuko urwo rukundo ruri mu kintu cy'ikibazo. Mu yandi majambo yashaka kwigisha yuko hari abantu bakoresha verbe aimer, baza barondera Imana nkuko umenga barayikunda. Entreta ntibayikunda, bakunda ikintu biprokira kivuye ku Mana. Ariko mugabo Imana en soi ntayo bakunda. Mu yandi majambo Imana iyi verbe kuvuga ngo urayikunda uyirivuga bivanye na intérêt wewe urondera mu Mana. Apana ngo kubera ngo Imana, none ndakubaze ko Imana igukunda yoyo wowe ni igiki kura iwawe? Ni igiki nayo nyene ivuga ngo par intérêt ndondera iki kintu muri Fabrice? Bibiri bivuga ngo yagukunze ukiri umunyavyaha.
none yari kirondera iki? Nimba wewe uzi neza ko uvuga ngo ukunda Imana, ifo kuraba urwo rukundo ntaba ari urukundo rw'inkoko, ifo ko nawe uraba urukundo ukunda Imana rwo ari. Ndabizi neza ko n'abakristu bake basenga ngo Mana je numva nkeneye kubaho, ndagukunde gusumba uko ndagukunda, nkunde kugendana nawe, apana ivyo ndagukeneye, numva nkeneye ivyo kubivako, ndakeneye ko umpa uwundi mutima mushasha wo gusubira kandi ndagutahure ku rundi rugezo. Uyu munsi ni Mana ndakuzi kugeza kuri etape, Mana numva shaka kuguhishurirwa, bintere kukurondera, bintere kugendana kusumba ku rundi rugezo. Ni bande basenga ku munsi baduge ku yindi dimension mu gutahura Imana gusumba gusenga bajanye imitwaro imbere y'Imana imisi yose? Ngo vyeswe bitwaye ko rugukunda. Amen. Imana igiye kudufasha. Rero iyo umuntu aza imbere y'Imana afise ikintu yumva yuko ahava kura mu Mana, Imana iramuraba karaba kavuga ati uyu muntu ntarantahura neza, ntaramenya neza, kuko yari kuba yaramaze kumenya neza. Nagomba ndababwire bene data, iyo umuntu womenya neza Imana niho yisaba ibintu. Womenya neza Imana mu buzima bw'iwawe ko uyifise Imana, uyifise mukundana, mujana, uyumvira ivyo ikubwiye akabari ivyo ukora, ivyo ukasanga mu buzima bwawe uravyubahirije, ubwo buzima bufise nta kintu wosaba Imana, kuko ku Mana ikikubera vyose muri vyose. Ilifo kuraba rero neza yuko priere konteni ya priere zawe, konteni y'umwanya wiwawe n'Imana aba ari umwanya ufise objectif nyabaki. Nababariye neza yuko turiko turiga yuko turiho nk'inyungu z'ubwami bw'Imana. Amen. Abanyefeso igice cya 6 umurongo wa mbere handitswe ngo bana mwumvire abavyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ivyo ari vyo bigororotse. Umurongo wa 2, wubahe so na nyoko, ico nico cyagezwe cya mbere kirimo isezerano, kugira ngo uronke amahoro urambire kwisi. Shaka wasoma hose amandaza kuvuga shiraho commentaire bivanye n'ingene twahasomye, ariko ndakeneye ko munkurikirana. Kugira ngo uronke amahoro urambire kwisi. Umurongo wa 4, namwe base ntimugashavuze abana banyu, ariko mubarere mubahana mubahanura uko umwami wacu agomba. Bashumba mwumvire bashobuja bo ku mubiri nkuko mwumvira Kristo, mububashe muhinda gashitsi mufise imitima y'ukuri. 6, ntimubakorere bakibahagarikiye nk'abanezereza abantu, ariko mubakorere nk'abashumba ba Kristo, mukora ivyo Imana igomba bivuye ku mutima. Umurongo w'7, mubakorere n'umutima ubikunze nk'abakorera shobuja mukuru, ntimube nk'abakorera abantu. Mugabo murabizi neza ko uyu muntu bariko aravuga ariko akorera umuntu deja, sivyo? Okay. Kuko muzi yuko umuntu wese iyo akoze icyiza azocishugwa na shebuja mukuru, niyo yoba umushumba canke uwidegemvya. 9, namwe ba shebuja mubagirire mutyo nyene, mwirinde kubatera ubwoba, kuko muzi yuko shobuja hari umuntu ariyo shobuja aguma agaruka. Mumvise ko hari undi mu patron aguma agaruka, kandi umupatron guhera ku mwana mutoyi, urabibona? Reka nkoreshe wewe uyu mupatron ni umupatron guhera kuri RC hajya mu nzu, guhera kuri uyu mubebe mushasha mweruka kuronka. Uyu mupatron ziko turavuga ni umupatron guhera kuri ujya mwana. Amen. Eske muriko shaka mutawuri iki kintu murumva combien Imana ifise intérêt
mu buzima bwacu bwa misi yose, guhera mu byo dutunze mu rugo gushaka ku kintu cya nyuma. Murumva neza yuko Imana ibikurikiza ijisho ku munsi ku munsi, ingene mu vyitwaramo, ingene mu Bibiliya. Imana ibwiye abavyeyi ngo abana banyu sinyene ko mubarera bivanye na comportement ziwanyu, sinyene ko mubarera bivanye n'indero abavyeyi banyu babareze. Ndakene ko abana banyu mubarera nkuko jewe Imana ngomba. Abavyeyi muriko muranyumviriza? Ntiduhamagariwe kurera abana bacu bivanye n'ivyo twebwe n'ibigumbagumba dufise, bivanye n'amasantima, bivanye n'ingeso zacu, bivanye n'ivyatunaniye. Duhamagariwe kurera abana bacu kuva bakivuka nkuko Imana igomba. Mu yandi majambo, abo dutunze bose ni intereza ubwami bw'Imana. Ihera ku bana ikababwira ngo bana batoyi, abana Imana ishimwe babatwaye, mugabo abari ngaha murafise ubwenge muriko muranyumva. Isezerano mufise rya mbere, isezerano abana bafise rya mbere riri mu kubaha abavyeyi babo. Mwe mwagumye ngaha nuko muzi neza gusenga icyo ari cyo n'Imana, mufise notion ku Mana yariyo. Ariko Imana ibabwira ngo isezerano rya mbere mufise mwebwe nk'abana mufise abavyeyi banyu ni uko icyo umuvyeyi wawe cyose akubwira nk'umwana wiwe ucubahiriza. Ivyo nivyo birimo amasezerano yawe ya mbere antake ukiri umwana. Muriko muranyumva? Hama kugira ngo mugire imyaka myinshi ngaha ku isi murambe, mukeneye kubaha abavyeyi banyu. Iva ku bana ikigenda ku bavyeyi. Abavyeyi na Imana kirababwira ngo kugira mumenye neza yuko meme si muri umugabo n'umugore mwavyaye, muriho ku bwanje, ni muriho ku bwanyu. Hari umuvyeyi arera umwana akamurera, amureka umwana umwana agakura uko ashatse, agakora ivyo ashatse, ngo yazi nkeneye kumukubita ngo yocarira. S'il vous plaît, umwana tahura kugera kuhera kuri no munsi, umwana uri kumurera uko Imana igomba, apana wo kugomba. Uhamagariwe kurera umwana uko Imana igomba, kuko Bibiliya tubwira ngo abana ni ingabire Imana itanga mu miryango. Amen. Ikirava ku bavyeyi n'abana, ikija ku bakozi. Aha rero abakozi bariko baranyumva bakora mu nzu. Ibwira umukozi wo mu nzu iramubwira, ariko Imana kuva kera yarizi ko ari abakozi bazoba bakora mu nzu. Murabona ingene Imana ifise suivi no kuri vya bindi mwibwira yuko ngo ibi ntavyiraba. Bene data, Imana iradukurikirana kuri details zose zigize ubuzima bwacu. Andiko ndabwira umupatron cyangwa umupatrone amartreta umukozi akamufata nko kumengana umu esclave. Bibiliya yakubwiye ngo hariho umushumba wundi, hariho databuja mukuru ari hejuru yawe yuko wituri databuja, uwundi ari hejuru yawe. Murabizi ko n'abasirikare bari ku rugamba hari igihe ngo umusirikare ngo yica nabi bakamuhana, meme si umenga afise inkoho ariko ararasa umwansi, umenga amwishe, umenga hariho igihe batamukurikirana, ngo hari n'igihe amwica. Bamwe ati no, ubu turaguhana kuko hariho kuntu wakoze utavyemerewe. Nawe Imana irabizi neza yuko ni wewe umukoresha, mugabo Imana irakeneye ko ari amalimite utarenze. Uyo muntu rero ntabe ari umuntu yamaze gukizwa akakera Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe. Très dangereux. Simvuze ngo bayayate, kuko nabo nyine Imana yabavuze ko bakwiye gukorera ababakoresha nk'abantu bakorera Imana. Kandi nimba uri kuranyumva, ndabizi ko kuranyumva, Imana iguhamagarira gukora mu rugo ukoreramwo, udakoze ngo kubera ngo databuja n'ababuja ngo bariko barancunga. Uhamagariwe gukora badahari, nk'umuntu umenga ijisho ry'Imana ririko kirakuraba. Rero iri jambo ntirigarukira ku bakozi bo mu nzu, rigarukira natwe turi ngaha turi abapatron dukorera abandi bapatron. Uko ukora kose shobuja mukuru suyo agukoresha, hari uwundi agukurikirana, hariho leye invisible rigukurikirana, hari ijisho utabona rigukurikirana rikuraba ingene. S'il vous plaît,
naho uri umugwiza atunga ufise ibintu by'iwawe, Imana yarabiguhaye, ikeneye yuko ubikoresha nkuko Imana iguhamagarira kubikoresha. Kubera iki? Turi propriété z'ubwami bw'Imana. Duhamagariwe kubaho uko Imana igomba ko tubaho. Duhamagariwe kubaho mu buzima Imana igomba yuko tubaho. Yaba poste ufise, yaba ikibanza ufise, za wibuka neza yuko uwo uri wese uparve nakumvirije muri ko ndavuga, hari uwundi muntu ari hejuru asumba uwo muntu ari hejuru yawe. Amen. Amen. Imana niyo patron mukuru, abandi bose saba patron, kuko Bibiliya yatubwiye ngo mukore kuko mubizi neza yuko databuja mukuru ari wazobahemba. Databuja mukuru ari wazobahemba. Hari abagabo usanga mu rugo itungo ry'umuryango barisesagura uko bashatse, bakibagira neza yuko hariyo databuja wundi mukuru ari hejuru. Umugabo hari igihe aba umutwe mu rugo agatwagwa akibaza yuko bigarukira kuri we. Aho vyiwe bigarukira, hari ivy'uwundi muntu nawe bitangurira wundi mukuru kuri we. Nimba twarahuye umugabo n'umugore canke umukobwa umusore n'umwigeme bagafonda umuryango bawufonze kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Nagomba ndababwire ngo Imana yinjira muri details z'ubuzima bwanyu gusumba uko mwahora mubibaza. Nabijya bintu mwe mufata umenga ibi nta importance Imana ibiha. Imana irabifisemo importance ku buryo ishika no ku mukozi wo munzu mukoresha ingire mukwiye kumufata. Akoze nabi mu muhane bikurikije uko Imana igomba yuko mu muhana. Hari umuntu iyo akoreshe kurera nabi ntibihagaze gusa ngo kumartirita umukozi. Hari n'uwundi muntu iyo afise umukozi avuga simvuze ngo mwirukana abakozi banyu. Avuga ati ngo sinkeneye kumubwira ngo namubwira ngo acagenda kandi urabona ko bigoye kuno muno nk'undi. Eske uri kumurera uko Imana igomba yuko umurera? Icyo ni kibazo ukwiye kwibaza. Eske uko ameze inyifato afise uri kumurera uko Imana ikeneye ko umurera? Amen. Amen. Duhamagare kumenya ijambo ry'Imana yuko ryinjira muri domene z'ubuzima zacu zose. Uri kuragenda Imana igufise kwijisho, uri kuravuga Imana igufise kwijisho. Bakubajije ikibazo ukishura iki kitari cyo, kandi icyo wari ukizi yuko inyishu wari kwishura yari Imana irabi. Ivyo vyose nta na kimwe cyeshapa. Mu ijuru ariho enregistrement imwe irengeye cyane uko wewe wibaza. Acte yose umuntu akora igenda iba enregistré. Bana b'Imana, bana b'Imana, umuntu yumva yuko adakijijwe neza nabivemo. Ariko uwumva nawe ko akijijwe neza amenye neza yuko dufise mission irengeye cyane interesse z'iwacu. Dufise mission irengeye cyane inyungu z'iwacu dukeneye. Umuntu araza imbere y'Imana agasenga Imana yamara kumuha ivy'Imana bigaca bihinduka ibintu bisanzwe. Ukaraba umuriro umuntu yari afise kera n'umuriro umuntu afise ubu ukabona imigani ibintu bitandukanye. Umuntu araza imbere y'Imana kudatahura neza ko Imana iri très important gusumba ikindi kintu cyose. Ariko arasenga ariko arakora n'ikindi kintu. Kuri kudashobora kureka icyo kintu Imana ukayiha importance ikwiranye nayo. Bene data, Imana si ikintu mukwiye kuza kubwira ibintu byose byabananiye. Imana si yo muza kubwira amadesharge y'imisi yose. Il faut ko muyereka yuko mufise n'inkomezi n'undi munsi. Hari umuntu azi ko Imana ayiha ibintu yagerageje bikanka. Nagerageje bikanka nawe Imana wabibonye. Nagerageje byanse nawe Imana wabibonye. Mwe Imana ntiyakira imisi yose ibintu biri faible, irakire n'ibintu kuko ibindi bintu byose byo mu buzima bw'iwawe ubikora n'inkomezi zawe zose. Ariko hagera mu bintu vy'Imana ukumva umenga Imana ukeneye kuyiha ibintu wavangateranije n'ibindi bintu. Kubera udashobora kuha Imana ibintu biri pire. Imana ikeneye umwanya mu buzima bw'iwawe ufise qualité.
apana umwanya warondeye uwasigaye ko uyu mwanya usigaye reka fata umwanya wo gusenga. Imana irakeneye umwanya mu buzima bwawe ufise kalite. Ikintu cyose ukeneye guha Imana kibe ikintu gifise kalite. Ikintu ukeneye guha Imana kibe ikintu kiri très important. Bene data, Imana ikeneye yuko tuha agaciro gusumba ikindi kintu cyose. Ikeneye ko tuyisenga twibagiye ikindi kintu cyose kitubabaje. Nicyo gituma itubwira ngo muri byose duhamagariye kuyishima. Muri byose nta situation nimwe udahamagariye gushima Imana. Amen. 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 Imana iragukeneye ko inyungu z'ubwami bwayo. Imana irankeneye ko inyungu z'ubwami bwayo. Imana irankurikirana guhera hasi handi ntibwira gushika hejuru aho ntibwira. Imana irankurikirana. Umuntu wese ariko agendana n'Imana, agendana n'Imana by'ukuri, azi neza Imana bagendana yari. Amen. Amen. Reka ndangiriza ahantu. Ibyakozwe n'intumwa 18. Eske kwijambo ari jambo natanguriyeko. Iki kintu watahuye neza yuko ari testament. Mwatahuye ijambo testament. Testament irimo heritage y'umuntu wese ari ngaha. Irimo heritage yiwawe. Bibiliya yatubwiye ngo Samuragwa iyo akiri umwana aba ameze nk'umu esclave. Ngo naho ibintu byose biba ari byiwiwe. Ni umwana kubera iki? Ntaragira connaissance zo kumenya neza icyo ari cyo kugira ngo azezwe iby'Imana imugomba. Amen. Ahantu nahasomye mu minsi iheze, sinari bwahasome n'igihe nari bwa iyi nkuru nari ndayizi mugabo sinari bwayinjiremo cyane kugira ngo nkuremo ikindi kintu kinyigisha. Mwahageze? Igice cy'umunani guhera ku murongo w'9. Niyo majambo amaze iminsi Imana iri kiranyigisha. Iri kira nuvume ngo umuntu wese twohura no yamubarira. Hatangura havuga ngo ivya Simoni umupfumu. Havuga ngo kandi hariho umuntu yitwa Simoni yahora akora ivy'ubupfumu muri ico gisagara. Akumiza ubwoko bw'abasamariya akiyita gakomeye. Bama bamushize ko umutima bose uhereye kuboroshe ugashitsa kubahambaye. Bati ubu niwe bwa bushobozi bw'Imana bwitwa ubuhambaye. Umurongo wa 11. Ariko icyatumye abashirako umutima, icyatumye bamushirako umutima nuko uhereye kera yabumiza n'ubupfumu bwiwe. Urumva uyu muntu bamwe bazi yuko ari ubushobozi bw'Imana buhambaye. Abantu hanze nivyo bazi yuko bijya ibintu bimukoresha ari ubushobozi bw'Imana buhambaye, kuko ibintu yakora vyasa n'ibintu umuntu afise Imana akora. Muranyumva? Byari bigoye gutandukanya ubushobozi bw'Imana n'ubushobozi bw'uyu mufumu. 11. Ariko icyatumye bamushirako umutima nuko uhereye kera yabumiza n'ubupfumu bwiwe. 12. Ariko bizeye ubutumwa bwiza Filipo ababwiye bw'ubwami bw'Imana. Aba ni babantu bahora bazimizwa n'ubutumwa nabijya bintu Simoni yakora. Hama mu nyuma haza Filipo arababwira ijambo ry'Imana. Aha rero umurongo wa 12 avuga ngo ariko bizeye ubutumwa bwiza Filipo ababwiye bw'ubwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo, abagabo n'abagore barabatizwa. Urumva?
barabatizwa. 13 na Simoni nawe arizera. Muravyumva munkurikirane kuko hano batanguye inyigisho. Na Simoni nawe nyine bivuga yuko nawe nyine arizera, kandi amaze kubatizwa yamana na Filipo. Ahantu ari très danger. Yarizeye arabatizwa, hama yamana na Filipo. Abonye ibimenyetso n'ibitangaza bihambaye byakogwa arumigwa. 14 maze intumwa ziri i Yerusalemu zumvise yuko abasamariya bemeye ijambo ry'Imana. Maze intumwa ziri Yerusalemu zumvise yuko abasamariya bemeye ijambo ry'Imana, zirungikayo Petero na Yohana. Nabo bamanutseyo barabasengera ngo bahabwe mpwemu yera, kuko mpwemu atari bwamanuke ngo aje no kuri umwe muri bo. Bari babatijwe gusa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. 17 maze barambika ko ibiganza bahabwa mpwemu yera. Ariko Simoni abonye yuko abarambitswe ko ibiganza by'intumwa bahabwa mpwemu yera, azizanira amahera, avuga ati nanje ni mumpe ubwo bushobozi kugira ngo uwo nzorambika ku biganza azohabwe mpwemu yera. Petero aramubwira ati ifeza zawe ziragapfana nawe, nuko kuko ugira ngo ingabire y'Imana woyironkesha amahera. Nta n'agahimba ufise, nta n'akagabane kavyo, kuko umutima wawe udatunganye imbere y'Imana. Nuko wihane ubwo bubi bwawe. Uyu muntu ariko aravuga aya majambo, mwumvise mu ntango ivyo bavuze, kandi mwumvise yuko ari umuntu yamye ari prêt, yama ari hafi y'umukozi w'Imana iminsi yose. Muravyumva? Ikintu nshaka ko mutahura ahantu ni iki: mwese muri ngaha, mwese uko mwicaye ngaha, nta numwe ashobora gutemwanya agakiza kanyu mwakiriye sofu wewe. Uravyumva? Nta wundi ashobora gushingira intahe agakiza kawe ingene kangana, atari wewe ubitwa ko gafise. Kuko agakiza iyo umuntu akakiriye ateza kubaho changement, hatereza kubaho impinduka ku buzima bw'umuntu. Uyu muntu yakiriye agakiza, ibi bintu yahora akora kera arabiheba, agakora ibintu bishasha. Nimba mu buzima ukibona yuko ukigwana iminsi yose ukora vya bindi wahora ukora, irifuko wicara wiyumvira, swat ni ubumenyi buke ufise mu ijambo ry'Imana, swat kuko ibintu bigusubiza inyuma biri mu bwoko bubitatu. Hariyo kwanza manque de connaissance y'ijambo ry'Imana wowe ufise. 2, urashobora kuba udaha Imana umwanya ukwiriye mu buzima bwawe kugira ngo ikwigishe, ikwereke ivyo ukwiye gukora kugira ngo biyihimbare. Icya gatatu, arashobora kuba ari ugushaka kwiwawe kukujana muri ivyo bintu, kubera ivyo bintu ujamo ukibikunda. Uravyumva? Narabari ndabira ngo biragoye ko umuntu hayeba ikintu agikunda, kandi mukibagira neza yuko Imana ibintu vyose twahevye kubera dukunda Imana. Rero nimba ivyo bindi bituma ukora bibi, ubona yuko bisumba agaciro ukunda Imana, nuko Imana itararonka ikibanza gikwiye mu buzima bwawe. Twese turi hano agakiza. Nabwiye ba Clarisse tuko turaganira, ndabwira nti hari abantu bazi yuko iyo hagira haba ikintu gikomeye cyane ntegerezwa kugira ibintu by'amajene ngera amafungo maremare kugira ngo Imana inkorere ikintu. No,
nagomba ndakubwira ikintu kimwe cyo kumenya, meme kuzigama agakiza kagatwara nk'uko Imana igomba, nta jene isumbiyo. Umuntu agarada agakiza akagatwara nk'uko Imana igomba, akagendera n'Imana uko igomba, ari mu mafungo indetermine. Aha turi mu mafungo bene data. Abantu bose bakiriye Yesu Kristo n'umukiza w'ubuzima bwiwe bari mu mafungo. Bari mu mafungo kubera iki? Hari ivyo biyugaye ko badashaka. Rero nimba ugifise ibindi bintu ugikwegana navyo, Bibiliya ivuga ngo amaze kudukiza yaradufashe aratwimura, atwimira mu bwami bw'umwana wayo ikunda cyane. Hari ubwami twavuyemo, hari n'ubundi bwami twinjiyemo. Rero sinumva ingene umuntu abandanya akwegana n'ibindi bintu yasize muri bujya bwami bwa kera akaguma bizana muri ubu bwami. Il faut ko urabe neza, eske urafise connaissance vy'ukuri ikwiriye ku Mana wizeye? Ça c'est un. Deux, eske Imana irafise umwanya mu buzima bwiwe kugira ngo ikwigishe, ikwambike inkomezi zigutuma unesha? Trois, soit ivyo bintu nawe urabikunda, kandi urabikunda gusumba agaciro Imana ifise mu buzima bwawe. Kuko Adamu na Eva iyo bamenya yuko nibajya kijya cyamwa atakintu na kimwe kiyava kibakorera, bava batakaza paradis, ntibari kugicama. Rero umuntu wese azi neza yuko afise ubuzima bugenda buravangatiranya n'ibindi bintu, ilifo kumenya neza yuko igihe cyose wisanga mu bintu kanaka Imana yakuburiye yakuganirije, hari ikintu gihambaye utakaza gusumba icyo kintu watimamukiye wakiriye. Alo umuntu ashobora kugaragara ngayo ko akijijwe, twamushingira ko akijijwe nk'uyu udejeje gusoma. Filipo yarabizi neza yuko nimba ari umuntu akijijwe twamana iminsi yose ni Simoni. Ariko nagomba nakubwire ngo ibi bitwereka igicapo neza yuko urashobora kuba ufise umukozi w'Imana mugendana ari uri hafi yiwe, no kugira ngo akwiyumvire ko birebire nta bihari, hariyo iyindi dimension y'undi mukozi w'Imana ikudekuvre. Iyi dimension nkurindira ndakubwire ngo arashobora kuba ari Imana yo yikuraho ikavuga ati naho uhenda Filipo, jewe Imana ntumpenda. Urashobora kuba uhenda Filipo arashobora kuba ari mama wawe yakwatuje agakiza, akaba abizi neza ko uyu mwana wanje arakijijwe ameze neza. Uyo ni Filipo uri kurahenda. Mugabo hari yindi Mana iri hejuru izi neza yuko mu mutima wiwawe hameze nabi, kandi no muri heritage y'ubwami bw'Imana atanagahimba na gatoyi ufise. Amen. Ilifo kuraba neza yuko ndiko Imana yanje nama ndiko ndavuga imisi yose irandekonesa neza yuko nk'umuntu yakire gakiza gakwiriye gatuma mpebibi nkakunda ibi, kuko duhamagariwe gukunda ivyo Imana ikunda tukanka ivyo Imana yawe. Amen. Urashobora kuvyaguruka. Singeneye kukubwira ngo urafise ivyo ukeneye kwihana, nababariye ko ijambo ry'Imana rije riba rije kugira ngo ribe consomé. Umuntu wese arafise ivyo yakiriye, tahana ico kintu wakiriye ugende ugishire mu ngiro nimba wumva yuko kiri très important mu buzima bwawe. Mu vyaguruke dusenge turangize, dushimira Imana kubw'uyu munsi. Ufise novuga atarukugu ishimwe, kuko witwa Imana yanje biramagije. Nakintu mfise novuga atarukugu ishimwe, kuko witwa Imana
ushimwe nta kintu mfise novuga atari ukuguha ishimwe kuko witwa Imana yanje mpwemu yera turagushimiye kino gitondo watugiriye neza. Ndagushimiye ko wanshoboje gutanga icyo washize ku mutima wanje uyu munsi. Nari mfise byinshi byo kuvuga nk'umwana w'umuntu, ariko niwe wahisemo icyo ukeneye ku bwoko bwawe bwumva uyu munsi. Icyo nakekeranya nuko bumvise. Ndakwingize ngo uherekeze ijambo ryawe. Umuntu wese iri jambo ryaguye mu gutwi aryuze, aririmbureko, aritaho, amenye icyo umugombako, kandi amenye neza yuko ahari kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Waganirije imitima yose yo muri kino kibanza. Ndasenze ngo imbuto yabivwe mpwemu yera uyivomere, uyikuze, kugira ngo ishikane uwayumvise akayakira aho mugomba naho wifuza ko ashika. Urakoze, turagushimiye yuko watugiriye neza. Icyubahiro cyose kibi cyawe. Ndahezagiye abana bawe ngo bagirire neza. Mana, wigaragaze ko babone neza yawe, babone kugira neza kwawe. Iyi ndwi ndatuye yuko indwi igiye gutangura indwi y'umugisha ku bugingo bw'abana bawe. Ibitakunze mu ndwi irangiye, ino ndwi ikubikunde mu izina rya Yesu Kristo. Utugirire neza, utwitwararike, utwitangire imbere. Ino ndwi tubone na cyane cyane ubwami bw'Imana budukorera mu bikorwa byacu byose bya minsi yose. Uteturura abana bawe, utange indirimbo nshasha, uzane amashimwe mu mitima y'abana bawe, ubagirire neza, babone kugira neza kwawe. Dushire imitima ku ijambo ryawe, kuko ushira umutima ku ijambo ryawe azobona ibyiza. Izina ryawe ribihererwe icyubahiro, izina ryawe ribishimire, kuko ubwami n'ubushobozi, ububasha n'icyubahiro ari ibyawe. Amahoro, umunezero, umugisha, kugubwa neza, kwitwararikwa ari umugabane wacu n'abazodukomoka ku byose. Ni mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya mpwemu yera. Amen. Umunsi w'Imana mwiza, indwi nziza y'umugisha. Nadia agira adusezere, mugabo si umuti waherayo, agira adusezere. Arafise urubanza rukomeye ariko arategura, rero ntabwo nza kumuvugira, arakuze. Reka wenyine abari wavyivugira. Amen. Shalom shalom. Amahoro y'Imana. Mpagaze hano imbere yanyu shimira Imana imirimo yayo, shimira Imana ubuntu bwayo n'imbabazi zayo. Hajeje kuvuga umurongozi ngo ntabwo ngiye kwaha umuti waherayo, nivyo nzogaruka, ariko nje gusezera kubwo byansabye ko ngenda imbere kubera inyigisho badutegetse ko tutegezwa gukora muri etat civil. Ku bwa etat civil hariho iminsi exige ko tutegezwa kuba turiyo turi kumwe. Kubw'ivyo rero ndashimye cyane, shimira gose abantu bariko bariyungunganya kubwo kunshigikira, abazobana nanje, nabo bitazokunda canke bitakunze, babona bitazoshoboka, ndazi yuko turi kumwe ku mutima. Kubw'ivyo rero Imana ibaho umugisha. Nacerewe gato, nari nagiye ahandi kwerekanwa wawe n'umuhungu, ego niyo mpamvu naje amasaha yitereye gatoyi. Murakoze, Imana ibaho umugisha cyane.
nashatse ko iyi ni invitation y'ishengero. Urubanza nibaza ko ruzobera muri Tanzania, yarabivuze, muri Tanzania itariki 23 z'ukwezi kw'icumi. Rero umuntu wese yifuza kumushigikira uratumiye kuri urwo rubanza. Tangura gutegura itike, uburyo bwose uzogenda. Itariki 23 tuzoba turi muri Tanzania. Amen. Reka nsabe mama aze amusengere. Shaka gufukama kugira ngo mama akurungike. Niwe murongozi wa mama nabigeme. Amen. Kandi n'undi ndabizi neza ko mu bigeme ebana yari intwari. Amen. Umuntu agira rongurwa cyasa neza gusuma. Reka twese duhaguruke nk'abavyeyi n'abo bangana n'abasaza biwe. Reka tumusengere. Data, mu izina rya Yesu turaguha icyubahiro, turagushize hejuru Mana nziza, Mana ikomeye, Mana y'ububasha. Uri Imana ihambaye, uri Imana igira neza, uri Imana itanga igikorwa cyiza mu muntu igiheza ikakirangiza amahoro. Mwami, ndabizi ko imigambi yawe ku mwana w'umuntu ni igitangaza kandi ni imigambi ikomeye, ni imigambi ihambaye. Mana, turagushima kubwa Nadia, turagushima kubwa Freddy, turagushima kubw'umugambi wawe wari ubafise kugomba uwushitse. Mwami Imana, turaguha icyubahiro, turagusavye rero papa, uzujane nawe urugendo azofata, uzujane nawe Mwami, uzumurinde mu nzira, uzumuzigamire mu maboko yawe Mwami, akazoshika hariya muri Tanzania azabona ukugira neza kwawe. Ndabizi yuko ijambo ryawe ko ritubwira iyo umuntu atereye umukate mu kiyaga arawutera akawushirayo, ariko akazogenda kuwimburira ahashitse. Ijambo ryawe ryonyene niryo umuntu avugira ngaha yashika ahandi akaryimburirako. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana, uko azogenda kose uzubane nawe, umurinde kandi umuzigame. Mwami, kuriya basaza ba Rebeka bamuherekeje bakamuvuga ko amajambo akomeye meza, bakamusengera bakamurungika. Mwami Yesu, turamurungitse nawe nyene agende yubaka urugo rwiwe. Mwami, reka mu kugenda uzujane nawe, azabone umugisha uvuye mu maboko yawe, uzumubera Imana muri vyose. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana yacu, Mana y'ububasha, turamusengeye Data, turamusengeye, tumushize ko amaboko yacu. Amaboko yacu ni amaboko yera, ni amaboko agororotse, ni amaboko atunganye. Umugisha wawe Mwami niwo tumwatuyeko, tumwatuyeko umugisha, tumwatuyeko kubaka neza, tumwatuyeko kwakira umutima w'umushinga nawe wiwe Mana bazobana mu gihe kiko kiraza. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana yacu, Mana y'ububasha, tumutandukanije n'ikintu cyose cyo mukurikirana kitari mu mugisha wawe Mwami. Mu izina rya Yesu Kristo, reka Mana umugisha wawe uzubane nawe, aze yubake akomere, aze yubake atere imbere, aze yubake ashike kure, aze yubake Mwami Mana abone ukugira neza kwawe. Mu izina rya Yesu Kristo, hamwe n'umutware wiwe, ejo azomutware wiwe Mwami, baze barambisha imyaka myinshi. Mu izina rya Yesu Kristo, duhagaze nk'abavyeyi b'impemu, turiko turamumatanya n'umutware wiwe Mwami. Mu izina ryawe ntihaze hagira ikintu na kimwe kizomumatanura n'umushinga nawe wiwe Papa. Mu izina rya Yesu Kristo, amaraso yawe Data azoba amaraso akomeye mu buzima bwiwe. Mu izina ryawe rihebuje Mana rihambaye, Mana ikizomukorera ko cyose kize gisange i acte tumaze gukora prophétique, imukurikirane kandi jane nawe mu buryo bwose, arime yimbure, yubake atere imbere, akomere mu buryo bwose, ashigikirwe Mana. Igihugu cya Tanzania cinjiramwo, ikirere cya Tanzania kize kimwakire
kandi kize kimukorere mu izina rya Yesu Kristo, azohabwe ibyize bivuye mu biboribori by'ubwiraneza kwawe. Urakoze, turagushima Mwami, azoba umufasha mu rugo rwiwe. Turabigushima, icyubahiro kibi cyawe, mu izina rya Yesu ko tubisabye, amen. Bon voyage rero, Imana izijyane nawe. Umunsi mwiza, Imana ibagirire neza.